ntibikiri agaseseshwa rumuri ikiza ca coronavirus cashitse mu gihugu cyo mu Burundi. Abantu babiri, umwe yaraje ava mu gihugu cy'u Rwanda, uwundi yaraje ava i Dubai, nibo bapimwe basangwa ko ico kiza. Abo rero bakaba bari bashikiye mu bitaro Bomereke vya hano i Bujumbura. Ibi rero bigashikirizwa na muganga Tade Ndikumana, akaba n'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida, mu kiganiro yahaye amenyesha makuru mu kanya gaheze. Reka twumvirize ivyo Tade Ndikumana ashikirije abamenyesha makuru n'abarundi, mbere ivyo abashikirije n'ingingo rero zigiye gufatwa kugira ngo ico kiza gituzwe naho kimaze gushika mu gihugu c'u Burundi. Twumvirize muganga Tade Ndikumana, umushikiranganje. Uwa mbere ni Murundi w'imyaka 56 abangaha mu gisagara ca Bujumbura, akaba yari yatashe avuye mu gihugu cy'u Rwanda. Yari mu bitaro kandi afise ibimenyetso by'ibicurane kuva igerekerezo rya 18 ntwarante 2020. Ugira kabiri nawe nyine n'Umurundi w'imyaka 42 abangaha mu gisagara ca Bujumbura, akaba yaheruka kuva i Dubai aciye mu gihugu cy'u Rwanda. Yari yaje kwivuza afise inkorora, bicurane n'ububabare bw'umubiri. Ibipimo vyakozwe muri laboratoire ya INSP byerekanye ko abo bantu uko ari babiri bari mu bitaro vya Bomereke bose banduye umugera w'ikiza ca coronavirus. Ingingo yafashwe nuko abo bantu ko ari babiri baca bajanwa ahatekanijwe gukurikirana mwene abo bagwayi mu bitaro vya clinique Prince Louis Rwagasore. Ariko ico mumenya nuko ubuzima bw'abo bagwayi butabangamiwe kandi bumeze neza. Kubera ko ico kiza kibonekeje ngaha mu gihugu cacu, tugiye kwihatira gufata ingingo zose zo gukurikirana hafi ico kiza, na cane cane duhereye kuboba baragiye hamwe n'abo bantu kugira ngo tubarabaho bari, tubapime kandi twongere tubakingire, dukingire n'abenegihugu. Nico gituma kandi dusavye abenegihugu bose kuguma batekanye, na cane cane bakurikiza za mpanuro nziza zo kugira isuku no kwirinda kwiyanduza no kwanduza abandi ico kiza ca coronavirus. Murakoze.